umugabo ari hano umukwaferi ari hano birankoreye ntabwo numva n'isoni yo gutaha muhira mbega wa mudamu ahambonera rico n'agatwengo abana bobo basha sinzi ivyo baza kuvuga ntawe uhunga iwabo reka ngende ariko ibi bintu akoreye umukwaferi umuntu arakora ikibi naho nakagendeye Imana y'ijuru n'isi. Yesu we reka nirabe gato. Yesu we ehebasha Nabiki ya ahubwo ntunakura n'umutwe mu telefone ngo mbaze n'ikiriko kiraba. we hinge gato umuntu yari yandikiye vyari important hinge gato zawe nawe ntawe utaniye n'umukoferi arahoresha umukoferi nibiki ivyo bintu bigene yamongoye nce ndiko ndibaza reka gutwenga yana ntabuye ngaha none wishoye ngo bakubage canke rega nanje ndabizi nari kubigukorera ntabwo urashakomeretse wazi n'ingene ubwanwa bungora kuza urusigaranye bubiri none rero twacitse kw'icumu n'utwadufu Yesu none yahamoye canke markeri yasize none ibintu vyakugendeye gute wowe ko dabikwiye bahora uvuga ico yambwiye ngo n'umukoneseri ngo arazi ibintu hama nanje ibintu vya confiance ndahumiriza ari ega c'est nakubonye abana niwe ko baridoga ngo mama ngo tu as vu ngo papa il est là pole sana kabisa reka nagupangira urugero banza rw'ejo ivyo birakuraba reka uze wijana none nzotwara n'umunwa none wateze baramwa atacuvuze aho usanga wanamushimi urumva yaguma ahungura mu maso ko imishatsi ija mu maso handi ca mprefera kuca nagiye kugura ndavye ndavuga iki gitwe mbonye ni cyande Yesu we ivyo ntivyavyo gutashaka kubaza kandi namubwiye bimwe vyo kutigira utera induru none ndamubabaze iyo abo ko ndamubabaje ariko umushatsi ariko ubwanwa bugaruka nari kumubabaza bigakomera sico bivuga wari kumubwira yuko uryohewe arankoreye ikibi ariko tuza kuvyidogera hamwe uko ari kumubwiza ukuri ngo ati ibintu nkoreye sivyo ndisuri ko utambwiza ubimubwiye ariko umuntu akora ibi umubwiza ukuri mu rwego ubwo rwabo ndavuga ni none hari ico dupfa iraba kwana buye ndabona ko wakomeretse ko ndibaza n'ikintu no kwambara mu maso none ugira wifuke voile noneho mu maso cyane ko ndaraba abantu bazoba bahari bashanzoca kwicara hari problème zawe ivyo ntaco bimbwiye mugabo ikimbabaje nuko wavuyeyo resultat utigeze uyishaje niyo bari uvyifuza ko bishaka ndagiye kugura amaso baraka yuko barajyaga ariko ndisure uko utigeze umubwira yuko ivyo yakoze atari byo anamuhaye na porboha okay ntubona bya bindi vyawe hamukindi kuzosubira azoshaka kugira hamwe mushozo mwabikunze yo nzohatumbera umve naho amasalo yose yo kwisi yo kugara haba no tumbera muri yo salo kofi deje ico kigaba sinzi ko mava nahora niyitira uyu munsi ariko kirota ikibabaje ntiwamubwije ukuri ntiwamubwiye ngo ahagarike babwiza ukuri abantu bazima ariko umuntu yankoreye iyo ngiye kwivugira ukuri ibintu bwano yasigiye cyane ubusununu yashuri yagana n'umunsi kabisa urazi rero icyo nzokora nzoshika bose bicaye aho bazishobora kubona ntaho urubanza rutarahera kuko urumva ashitse kare bose abanzi baca baza kunsanga ahundi baze kundamutsa donc rero ugiye mu rubanza pour les autres chance kugiye mu rubanza kubera abandi bagutumiye yego n'importe ingene wowe usa du moins ko wavyakiriye je ntaco bimbwira none image compte je ntaco bimbwiye kabisa bon c'est dommage vraiment akumoye nabi vraiment akumoye nabi ariko none ntose umugoronga ntogeragezwa bikora zose ndabozondirira ika wabikunze nuko tutone nsigiye nk'udusununu mpava ndaturandurana tutose ahubwo hapfa turandurana n'intoke
mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose ni kaze muri baho ni Olivier ni Nathalie nizere yuko muri ko mupasa amavakanse meza hamba kandi nizere yuko mubandanya mubaho kuko baho no gutumirira abantu kugira ngo bashobore kubaho mu buryo bwiyaguye bashobore kubaho ubuzima Yesu yabahaye uyu munsi rero hari agakino twakinye nivyo bankeze Asha mumumoye kabisa bamanguye uyu munsi rero tugomba kwerekana plus kuvyerekeranye n'umusange umusange kenshi ikintu novuga kimumotiva no guhimbara abandi nico gituma iyo abonye yuko umenga kuri we hari ikintu cotuma abandi bataryoherwa cyangwa badahimbagwa yumva yuko ivyo bintu yobivamo rero biranamugora kubwiza ukuri umuntu cyane nkuko twe twabonye muri iki gice biramugora kubwira umukwafeur cyangwa umuntu ari hafi yuko ico yakoze atari ciza n'intambara kuri we canka kuwa mubabaje apefera kwinyegeza inyuma y'umushavugiye we akakuryohera akanagora pubwara nkuko Olivier bikoze kandi yarashoboye kubwira ati yamara ibintu wakoze si byiza wari kwiyameriyora gucya byari kugenda neza gucya ntibisigura yuko abandi batababazwa na image bafise kuri bo ariko nk'umumelankolike wewe twofatira ko ico yari yishize mu mutwe ko kitabaye nkuko ashaka ababazwa nico ariko cyane abandi baza hanyuma ariko umusanga we wababazwa cyane mbega yasha abandi bazombona gute hama rero nico gituma usanga abantu kubera bagerageza guproteja image bahofleta usanga bambara ama masque akagerageza kwishushanya canke kugira attitude canke comportement umenga isa n'iyinyegeza bya bindi atagomba ko abantu babona hama bikamuruhisha ala longue kuko iyo wama wambaye iyo masque birakuruhisha nico gituma rero Yesu yaje kugira ngo ashobore kutubohora nagomba kukubwira ngo image yawe iri aussi important pour Dieu amen imbere y'Imana image yawe ifise agaciro kuko wibuke yaturemeye mu ishusho yayo ariko irazi yuko wewe ntushobora gutuma image yawe iba nziza ico ukora cyose nk'umwana w'umuntu ahubwo utuma image yawe iba pire iba mbi kurusha nico gituma rero biciye muri Kristo Yesu yarungitse umwana wiwe kugira ngo ashobore kuducungura atugarukane muri ya shusho wenyine ashobora kugira nziza nico gituma duhimirije abantu bose non seulement kumviza amasarima yacu ariko cyane kurimbura ijambo ry'Imana kugira batahure ico bari cyo cukuri kuko intumbero yacu so kuvuga gusa kuvyerekeye amatemperament canke ndabamaze gukurikira kuvyerekeye ibikomere so kumenya ingene wakomeretse canke ingene umeze ariko nukumenya ikintu cambere Imana yaremye kizima muri wewe muri Kristo Yesu kuko inyuma y'ingorane zose mubona hari inkuru nziza amen hari inkuru nziza tubonera muri Kristo Yesu nico gituma twagomba kubatumirira abo batarakurikira YouTube yacu murashobora kuyiraba kuri YouTube kuri chaîne yacu yitwa Baho podcast wifuza wese kuyiraba arashobora guklika hama akazaroronka ama notification hari n'abashobora kuziraba kuri Google Podcast canke kuri Spotify n'ibindi bice byose ku marezo sociaux arashobora kutubona bakumviriza cyane amasema yacu Imana ibaheze ngire mugire umunsi mwiza kandi mubeho murakoze